Mubuzima bwacu tubamwo bwa buramusi, tuvyuka kare, tukaryama dutevye. Ibihe vyose twama twiruka kugafaranga, nubundi wakabona bidatevye, kakaguca mumyanya yintoki. Kenshi biterwa nuko ubuzima bwo muri kino kinjana tubamwo buzimvye. Kugira ubeho neza bisobe wulitse kakanoti. Nukuri biragoye kubika amahera akagwira ukayakoresha akavyara n'ayandi mu gihe udafise ubumenyi bukwiye ku mahera. Twifashishije igitabo cy'umuhanga ku kanoti akaba umugwiza atunga bwana Robert Kiyosaki, umunyamerika w'inararibonye. Mu gitabo ciwe rurangiranwa papa w'umukire papa w'umukene, rich dad poor dad, turabona ico twokora kugira turonka ako kanoti kandi tukabungabunga kamere tukagwize kavyare n'ayandi. Muri urukurikirane episode ku cigwa c'ubutunzi finance n'amabanga y'ubutunzi n'abatunzi, reka dutangure ku cambere c'inkoramutima. Abatunzi ntabwo bakorera amahera. The rich don't work for the money. Ahubwo amahera niyo bakorera. Reka dufate n'aka kanya dushimira umuryango munini wa The Mega Mind bagize akigoro bakagira subscribe. Nsabe n'abandi gukanda aho hasi handitse subscribe bidutera agatege. Jewe nkuko bisanzwe ndi Seti, iyi kaba The Mega Mind. Muhawe ikaze. Umunyabwenge ku mahera bwana Robert Kiyosaki atwemeza ko umuntu wari we wese ashobora kubaho ubuzima bwiza nta kibazo c'amahera afise, akagira ukwidegemza ku mahera, financial freedom. Mu gihe twokurikiza inzira idasanzwe yanyuzemwo tukageza ikirenge mu ciwe. Avuga ko ari inzira ihanda, inzira yuzuyemo amahwa, ntabwo iharuye irimwe ivyatsi, ntabwo ari inzira nyabagendwa, ntabwo ari inzira abantu benshi bacamwo, ariko igana heza kandi ngo abayicamwo bose ibabera umugisha. Ibi bidusaba kwiyambura ivyo vyose dusanzwe tuzi, ivyo vyose badutomvyemwo kuva tukiri bato. Ngiga mwana wanje ngo uronke za diplome zihanitse, hama niwagira amahirwe ugaheza ukore CV nziza, hama uje kurondera akazi uze urahembwa buri kwezi. Abatunzi ntabwo ari uko biyumvira. Ibi ni ivyumviro bicirurutse cyane vy'abakene. Ngo abatunzi ntabwo bakorera amahera kwa murindiriye agashahara buri kwezi kaza ukaba wamaze gupanga ukuzogakoresha amadeni yo kwishura, kuriha amazu, kurihira abana amashuri, gusuma n'utundi twose dukenera amahera buri kwezi. Mu gihe gito yose akaba guheranye. Ubushakashatsi bwakozwe na banki rutura FNB yo muri Afrika y'Epfo bwerekanye ko ibice birenga 80 kwijana biba bihejeje agashahara kabo mu minsi 5 gusa bakabonye. Abanyabwenge bobo ntabwo bakorera amahera, ahubwo amahera ngo niyo bakorera. Ntabwo bama biruka basaba akazi, ahubwo bare mutuzi. Ntabwo bama biriwe barindiriye igihe bazohembegwa canke igihe abakoresha babo bazokuriza agashahara raise, canke igihe bazoronkera akaruhuko. Abatunzi bo bashira ivyemezo mu maboko yabo bakifatira ingingo z'ubuzima bwabo. Mu 1956 akana Robert kakiri gato k'imyaka 9 kaje kuri se w'umukene karamubaza gati, papa mbwira uko ntinoba umutunzi. Ngo se yarakishuye ati, kubera kushaka kuba umutunzi mwana wanje. Karamwishuye gati, kubera kuno munsi abavyeyi b'umugenzi wanje Jimmy bazanye imodoka yabo nshasha ya Cadillac, bafata batatu mu bagenzi bacu bagenda kurira weekend ku nzu yabo iri imbere y'ikiyaga, ariko jewe n'umugenzi wanje Mike ntabwo badutumiye kubera ko turabakene. Ngo se yarabuze ko yo kwifata, ngo biramubabaza cyane. Ngo papa we yaramubwiye ati, mwana wanje nimba ushaka kuba umutunzi bisaba wiga ukuntu bakorera amahera. Ngo yaramubajije se ukuntu bakorera amahera, samubwira ngo koresha umutwe wawe. Mu by'ukuri ngo nta kindi yari kumubwira uretse kumubwira koresha umutwe wiwe. Ngo papa wiwe ngo yari umwe muri bamwe bize cyane baraminuza baronka za diplome zihanitse, aja gusaba akazi muri leta harakabona, yamarindiriye nawe buri kwezi agashahara ko kinjira. Uyu rero nta kintu yari kumubwira uretse kumubwira ngo aje kwiga, naheza arondera akazi asaba akazi nk'abandi azarakorera umubosi. Ngo ibi yumva bizotwara igihe kinini, ngo yashaka kuba umutunzi vuba bishoboka. Ngo umunsi ukurikira ngo yabwiye umugenzi we w'inkoramutima Mike
ngivyo papa we yarayamubwiye ngo uyu Mike nawe ngo nibo bari bakenye ugereranije n'abandi bana ahantu biga ku ishuri. Aravuga nti ngo muzi kuri ngo ntabwo twari dukenye cyane kuko twaba mu nzu ntitwarara inzara ntitwabura ico twambara gusa nyene ugereranije n'abandi bana wabona bagendera mu modoka agezweho bambara impuzu zigezweho batwara udukinga tugezweho eka nyene ukabona bafise ibintu vyose. Ngo papa kambwira nti nimba ushaka ikintu gikorere. Twashaka ibintu ariko nk'abana b'imyaka 9 nta buzi bwari buhari kuri twebwe. Ngo Mike yaramubajije ati twokora iki kugira turonke amahera? Ndavuga nti ntavyo nzi gusa urashaka ko umufatanya bikorwa wanje business partner. Mike yaremeye uwo munsi nyene abo umufatanya bikorwa wiwe mu business partner. Ngo bamaze igihe kinini biyumvira ukuntu bokorera amahera we na Mike. Udukorwa twose bakora ntaco twavamwo nk'abana bakiri bato. Ngo ariko papa wiwe akamubwira akatocika intege akamubwira ko we atavyinshi azi ku mahera ko wewe yahisemwo kuba umwigisha agakorera leta kuko nivyo akunda. Ngo vuba bidatevye uyu papa wa muvyara w'umukene ngo yamuhanuye ko ahubwo bogenda kwa papa wa Mike akaba ari wabaha impanuro ngo kubera wewe yikorera utwiwe entrepreneur yari afise ishira hamwe company ngo yubaka amazu akagira uburiro restaurant zibiri akanagira n'inzu abantu babikizamo ibintu warehouse. Ngo yari wa muntu yifata nk'umukire kandi akigenza nyene nk'umutunzi. Ngo we na Mike ngo barirutse kwa papa wa Mike ngo bigoranye ngo yemera kubigisha ukuntu bo babatunzi. Ngo kuva ico gihe yamubereye papa w'umutunzi rich dad. Ngo yama yavuze ati abakene ngo nabo hagati na hagati middle class bakorera amahera ariko abatunzi bareka amahera akaba ari yabakorera. Ngo mu gihe papa w'umukene ngo yamuhanura kugera ikirenge muciwe kugenda kiga cyane akaminuza kugira azaronka akazi keza akazi gahemba neza mwishira hamwe giza ni nini. Ngo papa w'umutunzi we yamubwira ko impamvu ni yuko iyo hageze ku mahera abantu benshi bagenda gake bakitonda bagakora ivyo abandi bakora ntabwo bakurikira ivyo bakunda ahubwo ubwoba bw'ubuzima nibwo bubarongora. Benshi iyo bahaye agashahara ukabongera ahubwo ariko n'amadeni agenda yiyongera. Abantu iyo bahaye amahera menshi nika ahubwo binjira mu madeni. Ibura bibona kenshi mu bihugu biteye imbere aho usanga abantu bafite agashahara gafatika bagenda bagafata amazu bagafata amamodoka bagafata amahuzu bagafata amatelefone ku madeni. Ibintu byose ukabona na madeni ukabona babayeho ubuzima bwiza muga ibintu byose ari umukopo. Ikibazo nuko mu gihe akazi gaheze iyo bakwirukanye nko mu kazi nk'akarorero canke iyo societe canke iyo company yoshe hamwe rigahomba ibintu byose banki cizi kabifata vyose basi ugacija mu ibarabara. Rich dad avuga ko abantu b'abanyabwenge babatunzi ntabwo bakorera amahera amurindira ku mwisho ahubwo amahera ni yagukorera ku buryo naho wewe utuburi gukora ya mahera akaba ari ku kazi ariko gukorera yinziza yani. Papa w'umukire Rich Daddy yaravuze ngo ni ibintu byoroshe cyane kwiga gukorera amahera cyane cyane y'ubwoba ari bwo vyiyumviro washize imbere mu gihe cyose bavuga amahera. Ngo nubwo babutuma abantu benshi bama batonda kubuzi ubwoba bwo kudashobora kuriha za dépenses zabo bills, ubwoba bwo kwirukanwa ku kazi, ubwoba bwo kubura amahera kwiye, ubwoba bwo gutangura bundi busha. Ico ngo nico kiguzi cyo kwiga umwuga canke urudandaji hama ukaje gukorera amahera. Abantu benshi bahinduka abacakara slave b'amahera hama bakisanga bashavuriye abakoresha babo aba boss. Kwiga uko amahera agukorera nikindi cigwa gitandukanye n'ibindi vyigwa vyose. Ngo kwiga uko amahera yo gukorera ngo ni cigwa c'ubuzima bwawe bwose. Benshi baja mu college canke mu university bakiga imyaka 4 yose hama ivyigwa vyabo bigahera. Rich Daddy wavuga nti nzi neza ko kwiga ku mahera ari cigwa c'ubuzima bwanje bwose. Buramusi nguma niga ntabwo kwiga bihera kuko kumenya vyinshi ni nako ngira ishaka ryo kumenya ibindi. Ngo abantu benshi ntabwo biga ikicigwa c'amahera barazinduka mu kazi bakarindira agashahara hama bakarihizo dépenses zabo basi bikaba biheze. Mu nyuma bakaza kwibaza impamvu bamana ibibazo vy'amahera bakibaza ngo hamwe bohembwa menshi gato niko bokemura ivyo bibazo vyabo. Nibake biyumvira ko
ukubura ubumenyi kwa mahera, financial education, ekarico kibazo ca bunyamukuru. Arabandanya ngo abantu benshi barazinduka bakanyaragasa ku kazi batava bacererwa, bagahembwa amahera kazi, gusa umunsi umwe baravyuka bakisanga bafise ikibazo kinini c'amahera, noneho ntibashobora guhagarika akazi. Ico ngo nico kiguzi co kumenya gukorera amahera, hakugira umenye uko amahera yonyene yo gukorera. Ngo bakora cane bagahembwa intica ntikize, bakagumbira ibihenda baja illusion y'akazi ngo niyo security yabo, bakarindira ngo uturuhuko tw'indwi zibiri buri mwaka annual leave, ngo za pension ngo bageze mu zabukuru bakaba bacakara babashebuja. Ngo abantu benshi ntabwo babona uyu mutego. Bwana Robert ashaka aduhumura amaso ngo tubone kure, turabire mu yindi nguni, kuko ngo benshi ngo babona hafi cyane. Abantu benshi ngo bafise ikiguzi price, bafise ikiguzi kubera uko kwiyumva kwabo human emotions, ubwoba n'umwina, kudahaga birenze greed. Ubwoba bwo kubura amahera butuma bakora cyane, hama bakora agashahara kakaza. Uwo mwina, iyo greediness, nuko kwipfuza ivyo vyose amahera ashobora kugura bikaba bitanguye, basi tukaba dufashwa. Ni vya bindi nyene, kuvyuka kuja ku kazi guhembwa, kuvyuka kuja ku kazi guhembwa. Ubuzima bwacu bwose bukagendera ku bwoba, kwifuza no kudahaga. Bongera yandi mahera ku gashahara, basi bagakora uko nyene ubuzima bwabo bwose, bakiyongera za dépenses zo kuyarya. Ibi ngo nivyo rich dad yita ihiganwa ry'imbeba, the rat race. Ubwoba bwo kubura amahera aha kugira tubugwanye, ahubwo turabwakira ukadukoresha, aha kugira twiyumvire n'umutwe, turonka uduhera duke, hama umunezero n'ivyipfuzo bikiyongera, hama umwina greediness ukadufata, hama tugakora, aha kugira twiyumvire. Twemera ko ubwoba no kwipfuza bitugota, ha kugira twiyumvire ico twomaze tuduhera turonse, ahubwo umwina greediness wadufata tugasubira ku kazi, twizera ko tundi duhera ku mwisho tuzoduhoza ubwo bwoba bwacu. Yamara ngo no kwibesha cyane, ni illusion. Abantu amamiliyoni n'amamiliyoni bari muri uyu mutego wo kuvyuka buri mu gitondo akaja ku kazi, ubwoba bw'ubuzima bwamana nabo, nta mahemo bafise, bamana imihangayiko umunsi n'ijoro, nta kundi akavyuka bakaja ku kazi, bizera ko akazi kazobamara ubwo bwoba, imishaha yacu ikaronka koyoko. Ngo amahera niyo atwara ubuzima bwacu, amahera niyo atuyobora akatuganza, naho tudashaka kuvyemera. Ngo akakana Robert na Mike bahura babona abantu biruka baja mu kazi, bakabona ntibishimye, ariko mengo hari ikintu kiriko kibasunika kwiruka kuja mu kazi, ngo bikabacanga. Noneho ubu bariko babitahura. Ngo buno bwoba bw'ubuzima bufata abantu bose, yaba abakire canke abakene. Ngo ni naco gituma abatunzi baguma batunga cane. Ubwoba bwo kubaho nta mahera bubasunikira kwama biruka kuriyo, bibaza ko amahera azokemura ubwo bwoba bwo kubaho nta mahera, bwo gukena. Noneho bikabatera kwirundiraho ubutunzi bwinshi, hama mu nyuma bagasanga ahubwo uko biguriza ko byinshi nako ubwoba bwiyongera, noneho bukaba ubwoba bwo guhomba. Abagenzi babo bakabata, abantu benshi babakorera, n'ubuzima babayeho bwiza bugahera. Rich dad avuga nti ngafise abagenzi benshi birunze kama miliyoni, uravye bafise ubwoba bwinshi ubu gusumba uko bari imbere yuko bakira, bamana ubwoba bwo guhomba. Rich Daddy arahanura ati, iyo ubwoba bwo kubaho nta mahera kwiye budufashe, hakugira twiruke turondera akazi kaduhemba intica ntikize, ahubwo twokwibaza, ese akazi niyo nyishu iramba y'ubwo bwoba dufise? Ngo kuri we inyishu ni oya. Ngo cyane cyane ngiye uravye ku buzima burebure bw'umuntu, lifetime, akazi ni inyishu ntoyi ku kibazo kinini. A job is a short-term solution to a long-term problem. Ngakana Robert vyagacanze kabajije Rich Dad gati, papa horambwira ngo nige cyane menye mu ishuri kugira nzoronka akazi keza gafatika
Rich Dad yamwishuye ati ego ndavyumva, abantu benshi nuko nyene boguhanura kandi ni vyiza ku bantu benshi, gusa abo bantu babivuga kubera ubwoba bw'ubuzima. Jewe nshaka kubigisha uko woganza ubushobozi bw'amahera ntubutinye. Ntabwo bigisha ibi mw'ishuri, kandi iyo batavyize nta kundi usanga wahindutse imbata y'amahera. Ngo twese mu vy'ukuri turabakozi, gusa nuko dukorera ku nzego levels zitandukanye. Gusa ngo ni vyiza kumenya kwirinda uyu mutego utegwa nuko twiyumva n'ubwoba no kwipfuza, ahubwo tubikoreshe ku nyungu zacu apana bari vyo bidukoresha. Ngo naho wotunga gute utamenye uko uganza ubu bwoba n'ibi vyipfuzo n'ubundi uguma nguri imbata y'amahera. Ngo kimwe mu bintu bituma abantu bakena ngo bakamana ibibazo vy'amahera ngo n'ubwoba no kutamenya, ignorance. Ngo ntabwo ari ubutunzi bw'igihugu canke leta canke abatunzi, ahubwo n'ubwo bwoba no kutamenya bigufata nk'umutego, ngo kandi ibi ntago bavyigisha kw'ishuri. Umunyabwenge Rich Dad aheza avuga ko igihe umuntu ahagaritse kurondera amakuru no kwimenya ngo ubujuju buca bwinjira. Iyi ngo ni imivurugutano yacu ya buramusi, kwifatira icemezo co kugurura canke kugara ubwonko bwacu. Abatunzi ntabwo bakorera amahera, amahera niyo abakorera. Ubutaha tuziga ku bumenyi bw'ubutunzi, financial literacy. Mwakoze cyane kubana nanje. Mugende mwugurura ama business, amashirahamwe, amahinguriro, mwiremera ubuzi, hakugira mwame murindiriye umushahara w'intica ntikize. Reka twubaka ubutunzi bufatika. Naho ubutaha, jewe ndi Seti kuri The Mega Mind. Be blessed. Muronke byinshi, musagure n'abandi. Ciao.